Inyarwanda umushagarira umugezi Tanzania makonde sindimba aho iwacu i Burundi naho dutambe inama nyinshi Africa my home oh way commence in Africa oh way Africa my home Africa tucheze muziki wa Africa Bakunze wa Magic TV mumeze gute muraho murakomeye kuri micro ni Rukundo Ange Minouche reka ndabaramutse ndanabashimira kuri intambwe ngeze ko kubona umufisa wankorera karibu muri Magic TV kandi iki kibanza canke kuba ngeze aho ngeze ni kwera mwebwe murabise ko ndabakunda cyane kandi nzokoma ndabibabwira ndabakunda cyane mwese umuntu wese afata umwanya karaba ikiganiro cha Magic TV ndabakunda cyane kandi ndanabasaba n'ubu iyi ntambwe ngeze ko ndifuza ndacabifuza cyane kuko hari n'izindi nifuza ndifuza yuko mwobandanya uko mwanye mukanarushirizaho kuko naje ingufu zigiye kwa nyinshi sibi gusa n'ibindi biganiro bishasha bizoza kandi ikindi naco muri baza yuko vyohera vya bintu vyo mwibarabara vyibiki bijya nivyo bigize Minouche ivyo mwibarabara ni kwa kundi nyene ni Minouche ni quiz ni open mic ndabakunda cyane reka ndababwire kandi n'umutumire dufise uno muzi ararenze muramuzi mukunze kumubona inge agira abatwenze mukanye katwanze tumuramutse ngira nakazina kuko ndibaza hari nk'abantu baba bamubonye ryambere urameze neza mutamu ndameze neza ndameze good ndameze fresh ndameze power urabona mudu ndimwo jewe ukamuzaniye mudu nk'iyo jewe nukuri najumarariwe wajumarariwe niki bishasha 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 kuri Ange Minouche ego kandi tugutera intege asante sana tunaona Mungu alishabariki alishafungua milango ego tena zidi kukubariki akupe tena gari nivyo twako turababwira babandanye ego akupe tena gari sinde nakubona akavumbi ku maguru naje twaduhura je kumva ndabaye so ariko uyu munsi Imana yatanga kugutwenza ukugutwenza ariko itwenza naye n'abandi na Empower TV twenze Kamanda urameze neza rero so nameze neza nameze good ndameze bien nukuri ndashima Yesu Kristo wa Nazareti we yapfuye akazuka kubw'ibyaha bya Minouche na Gustave wewe nta byaha ufise mvuze kubw'ibyaha bya Minouche na Gustave okay izina ryaje kuko by'ibyaha kuko umengo nje ndi umunyabyaha byinshi kuko by'ibyaha by'iwawe n'iby'iwanje aribyo amena nibyo byora kuri wowe amajonga cyanihereza ibyo byinshi tose biranga Kamanda ameze neza agacerere warumazemo iminsi ubu tukaba dutanguye kubona Kamanda menga agaragaruke n'ibintu bishasha agacerere byari meze gute agacerere kari gahari tari tukarimwo tutari bwarumiki tari wajya anye umuvugishwa kwanza yamaje kwisonzesha utitwitse umukanda muntu urire mana ndahamagaje studio mana ndamagaje umuntu yo kwiyumvamo kunkoresha Imana nayo ikaciraba ajya nayiteba kwishura ariko ibishaka kuraba kwihangana kwa Minouche kuba Minouche yaratigise rumengo cyaje kunyigisha ijambo ry'Imana yaratigise cyane kamera ubona ndasengaho je ndasenga usenga so je ndasenga no senga aho muri dynamique synagogue of all nations amuntu ze muri dynamique museke bajya ku kaburimbo ariko iyo ne eglise mujemwo yibutse kwibarabara hora cyawe tubwire kwanza kari agacerere warumatse mw'imisi twanze tubwire agacerere n'ukuri Yesu Kristo yabikoze unye yaramaye ikibanza nka kujya guha ingora tigenda usengera yamaye ikibanza nka kujya uyu mubira aracanganya sana kandi uyu munsi yazanye ijambo ry'Imana ryinshi Kamanda reka twigira mu bindi ndashaka kumbwira kwe kurancanga ko atana Bible nsoma jewe uri kurancanga reka tuyage ibindi genre bitari muri ivyo by'ijambo ry'Imana mu ijambo ry'Imana ryo nyeri yakenewe Kamanda ndashaka kumbwira
twari tuguherutse kwanza cya gihe cy'induruza z'ibintu by'abagasore indubiki bagasore bagutuka mu mamesaje après tuza tubona nabo birabashikiye vya bindi vyakubako bijya bintu kwanza cya mbere cyo wavyakiriye gute canke wewe wabifashe gute wacije kubabwira ati ewana sinanababwiye so gusa je cyo nkunda isi irigisha atamakaye gusaba kandi isi irazunguruka so gasore kuri we je sino shavurira ntiwamutwenze so kumutwenga ko baravuye ari oya Jean kubera ari muri ba bantu yavugana ati anjewe kamanda ahubwo sindamwumva muri huriro tumerewe neza twifashe neza so gusa ibyo onye cyagiye abivuga hari impamvu yabivuga kandi je ndamutahura kandi nta no kumushavurira kandi icyo nshimira niko ibyankuye hariya nawe navyo nivyamukuye ibyo byamukuyeyo kandi n'abantu babona ibyo nahora ndiri ariko unye kandi ari benshi batanahura batavyemera ariko unye kumbe berakabona avuye nawe arafise rezo iki so gusa cyusa byabitahura kandi isirigisha kandi irazunguru yahamaje kuri gasore nta bremu nta bifu ntaki bifu nuko ya big boss yadukinagiza yadutigitisha yaturisha kayashu akatugirisha n'amakotizasyo hirya no hino ya timu twatugira n'amara y'ikigeva ntena yabone ariko byose so agari karavuga kandi akahise gategura kandi ukaje negeze kuza muri ko murakina barabacumbira ubugari bunini n'inyama murafungura kamanda nayo nkabijya mwabirisha siyo cotisation none iri yarasiyo none ayasigaye kandi bwari buryoshe uravyibuka ayasigaye none ko twaba tuyazi nkaje nije narongora timu urabizi none gasha tuyazi none ujye uyateka we mwaramuriha bijya mwajya mwarabiriha zo murashima niyo cotisation wateka icyagiye patikira hariya kwa nyene hariya anye hari so ikintu gihari bateka kuko kwitanga ari abasista bacu bitanga ati kuko nta utambana inzara mu nda nubona nko ku munsi mukuru w'abarasta nawe mu rasta iyo bameze gute akundire nawe mu yati tamba one love ashonje nashobora gutamba yagize gutya gusaba oya ashonje nashobora gutamba birisu yashonje akaronka akagwa bidakunda akabisigura iki gusa ndagwakara burya no mpamvu ndakubwira nawe ushobora gutambana inzara mu nda ntushobora gutamba we Minouche washonje isura wonyene usanga wafunze shinyo umuntu wawe usanga wafunze umbiriza usonje usonza gutya umaze gusonza usanga wafunze isura nk'umushatsi wafunze shinyo umuntu umushatsi wawe usanga umeze kamara mbe ndakubwira ndashaka kumenya ubuzima bw'umukomedi mwebwe hari ukuntu tubabona mu biganiro mu biki ubuzima bwanyu mubayeho gute birabashikira mugashwana na famille cyangwa n'ibiki abakomediye mubayeho gute erega nitwambaye ibiti kandi nitwambaye gute ahandi kuko niyo duhuye naho twori ahandi hantu ubu uri kuvuga ibintu bitwenza nta na rimwe mubasera bigenda gute umukomediye kugira abeho kuri iyi si usanga abantu bose barabaye nabi so bivana ko umuntu yitwara sister wacu maze ibintu byose ndabibona kare sempre gusa ndaharagiraho ndakara na Yesu Kristo yararakaye asanze isengero bayigize isoko arasaba agize ibintu byose ariko nta utarakara na Yesu yararakaye nakine kwirizwa kurakara kuko ndambaye mu bifise umutima nk'ibiki kunda kukurakaza nk'ibiki ibintu ndyo kesha abahungu benshi bavuga ngo bakobwa none kamanda wewe uramaze gukurura n'umukobwa agurakaza sumwe si babiri si batatu utumvije rero yuko aya kweli je hanini ni nk'iki kumukobwa ukorera kikakurakaza umukobwa atamugize ukuri umukobwa besha akakoresha nk'ibiki ugasanga sheri umva nukuri mama yantumye anana kumbe umutelefone umubona ahantu ivyo byarashize ivyo nivyo mu mafilme apana byo mu mafilme wasiya baratubeshe nanaro kumbe waramubonye uramubona hari yamye ati bamutumye si blague na je rero nkabana namubyiye ahantu ndi
kora mu byoge sine kubesha ntubesha uravuga yego imana nici inkundira uravuga iyo cyane mu ati cenjyana narose ko komanda rumubesha cyangwa uvuge kubesha abahungu nkawe cyangwa ibindi mu gutabesha abakobwa jewe simbe umuntu wese ya gusa kugira akamuka ko kubesha urashaka nageze kubesha no kuri telefone ngeze na kandi ni rimwe wigeze nageze no kukubesha nawe waje wama wambesha ariko rawe uri kuranambwira kutabesha gusa kandi rero ukubye akatabesha ariko akabikwibwirira ko yakubesha ajyawe karatura ubu bikuratura kamanda umaze ufise aba ex bangaye Jenda afise aba ex bagera kuri 6 batandatu abo bose mu myaka ingana gute ara muri komborera twatanguranye oya ekute abakobwa batandatu abo twatanguranye mu Bwana uri umubeshika ubiriza abo twatanguranye nawe nyine ndabasha muri list abo mu Bwana abo ngukira umwana yacu tubesha ni batandatu hama basukuze bari bangahe babiri barakuze muri bategerezwa gukura ndiko ndavuga wibuka ukuze wakundanye n'abangana naje ndiko ndakwishura kwico kibazo babiri barakuze muri abo babiri twakundanye mu Bwana barakuze tukurana turi kumwe ariko ndabakunda bose yego ariko rero kandi barakuze mu nyuma baramenyana byabindi bya groupe WhatsApp wabatangura rero abantu babesha muraduga barakura ubabesha yego ariko me mu nyuma baramenyana ati Jesse no kwemera uratukuno bya twatanguranya komanda mu Bwana ati najewe atuni kutaduhamagaye tuze turayize ibintu nakamera undi jewe twakina na komborera amagopo ngo bahibike oya gusa utanga ibiki gusa rega n'utomuha amaputa cyangwa utomuha iki ndaza abakobwa b'iki gihugu abana baraguruka nibisiga oya nisirikira zunguruka nabaye bidashaka bari baguma bicaye icyo gihe ntacyo nabaha gusa nababwira utujambo turyoshe kamanda kandi mu kiganiro gero katubwiye ngo ufite utujambo turyoshe abakobwa bubu nta nimwe mviriza utujambo abo rero no mpamvu nafise ubu icyo gihe twari tujambo abo bose bace baguhebera rimwe kubera bavanga umwe yavuga nti jana nizera ko ari dukundanye kana nukuri vraiment kandi ukoza ni black uramufise base ubu nawe fise basi vuga nk'ubu wagira nk'umukobwa ari atari nonga mu Burundi yo gushima ukunda abakobwa bameze gute gusa jewe gusa mbuze uko cuma ni muri ndiko ndirangisha uzogira mariage ryari basika umva bishaka ryari nko mu myaka ingahe no ba mwakuza gusa naho ba mwakuza ubuze umukobwa gusa oya rega umukobwa arashaka kuboneka uburyo butaraboneka azorya amabuye oya azorya joteme urayafise uraka azorya ilove amarano yafise rega cyangwa utinya ko bace bakurondera amarano babwira amahera ko yafise nukangwe nambaye kiratso kizimbye gusa no big boss wa Empower TV araguhemba nako atakora none ko kushaka kubabesha yuko atamahera hari kandi oya amahera kunyambikara n'agastoke nikubura mu nzu ariko gusa none wumva umukobwa azishwa n'inzara oya none reka ari ibintu numbiye ku isi izunguruka irazunguruka none gasha ejo zotunga izunguruka kama hari ibintu bakunze kuvuga yuko umuhungu akiri umusore atagize mariage imigisha ntiza wari kugize mariage amahera araza ibiki nturabibona benshi bagira mariage bake kwazo ndi midu none ukutinyiki oya gusa ibyo bya mariage ndacumva kandi burya anye kurongora si gutura utwe wihuta kuko bibiri tubwira umugore w'ubwenge wakurugo Bibiliya nitugende umugore w'ubwenge yubaka urugo rwiwe n'amaboko ariko umugore w'igifu arasambuza amaboko urumva ucisigarura rugereta mbega narongoreye iki nihutiye iki urumva rero n'undi twitonde batipe bagenzanje mwitondesha nimurabitaye nimuraba uburebure ubwiza uramaze kuja mu bintu genre bijya bintu bavuga vy'ibiyayuramutwe cyane uramaze kwanza kuja muri boîte ndamaze kujayo izi uramaze kujayo bigenda gute uhura n'abakobwa bameze gute
cyangwa wagiye witwara iwawe harabamuru usanga bafise imisozi imwe na ku mugongo mugabo no ibisusu hari abandi usanga bafise uturinye nk'utwiwawe hari n'abandi usanga umenga yicaye ku munyu imana ishimye ko utambwiye ko nicaye ku munyu nanjye ndi hagati na hagati y'imisozi n'abicaye ku munyu okay mbona byinshi mbona abakobwa bagufi umenga baterura ibyuma n'ukuri bari mekanike ukuntu kavuga ati none nk'uyu unye tubana mu nzu nkamushavuza nubona ko yonegera mu nzu n'abahe bakobwa utinya gakamba genda atinya umukobwa munini sana gikomeye kiyo uramaze kubona keke wacu muri Magic TV keke wacu ngaha muri Magic TV ni sawa ni sawa vraiment kuzobona ni sawa kuri wewe kuri jewe naje niryo nibanga ry'iwanje nanje muri jewe nkuje none wo mutinya ubona gute ujya wo mutinya je gusa aya umbriza kumutinya sino muti n'abantu banini nega narabihanga mu warabihanga urumva no kuyihanga sikuvuga ngo warakunda warihanga ari ngwano yari ngwano gusa bivana n'ukuntu nyene umuntu avuga jewe gahunda zanje shaka umukobwa afise itaye nka Minouche Ange shaka umukobwa afise akapo nka Ange hari abantu bakunda agapo iyo bayita rangi ya kuka hariyo rangi ya kuka kico kirimi ni giki ufise numva na karangi ka kuka yari koka rangi ya koka urumva pana rangi ya citron baba ni inzobe aho koka irirabura niyirabura ko kirirabura babakobwa birabura sana baceusi baje babita rangi ya nini buryo bacamita ceusi okay bamwe amukorogo nawe cubita bale ni papaya au rangi ya bajaji okay papayi maze kubona agapapayi kahire ku giti kandi wowe ukunda amarangi ya bajaji kandi amaze kuyibona jewe ukunda mukorogo hari umukobwa wigeze kutubwira fofa ko ari umu ex wawe umujournaliste kandi atanga kwisiga vuba wamukunda kera yarirabura yari afise akarangi ya kuka mugikundana uwo nawe ninde muvuga izina ex wawe umujournaliste wamwita gute mwakundanye afise koka asa na koka bamwita gute wana karangi ya koka bamwita gute urashaka kumwuka ubu yarisize kamanda neko je ndamuzi asa kujya nyene bariko arashiramo akantu ariko arashiramo akantu amahera y'ubujournaliste yabaye menshi ariko ubu ngira ngo ni dolari rikorera mu utibaza ko ari criminal none ko amazi turi muri Afrika ngaki birahinduka ari abantu bamwe bamwihindura jewe nyene unyesigaye imyoko kamenga ndi crocodile usigaye uhindura nani uri inzoka umva kubera iki namenyere muri Europe mu ndoto musanzwe mu ndoto mugabo tukibihera ko mwumvise ko ari umubeshi ndibaza mutahana reka tubanda narabaye muri Europe mu ndoto muri Afrika gusa muri Afrika harashushe yarumva nyene uzi wirondera ikidemu kiri hanze kigutwara intumubwire kwe kuri ndibayo mu ndoto ico gihe kandi umuntu w'umustar akomeye cyane ivyo birashika banguka mu ndoto none bibo badadagira ko ngaha nyene gari abadada jewe jewe sinaje kurangisha nturi kurangisha baramutse gusa ubwira kubabwira yuko none si bisanzwe none naheruka gutwenga hirya y'ijoro kuri ndabi bwira ko babwira akajambo kwanza abadada bari hanze jewe abadada bari hanze y'iwacu mu gihugu c'u Burundi hanze y'iwacu rega ndakunda ababeshi ararondera ibyo abesha urakunda ababeshi ariko bamaze kwishyira muri nombre ababeshi byahetse tubwira abadada bari hanze babwira abadada bari hanze je nkunda umukobwa afise po nka Minouche umukobwa naho byoshiga tukaja mu mubiri atonkubita
kuko bibirira ubwiye ko ngaya je sinogukubita okay bandanya kuko abantu banini ya Minouche kituma ndabanka nk'uruntu ruvyibushe nk'urya urujyo rubigi rwayo urabona urujya runtu nkajewe ukuntu nde turashwanye desha nayo tori kintu akankubita mu mutwe biroroshe kuko ni mugufi kandi nawe ufata akanjyama ko akanyicara natunkubita nubona gatonyicara muganga kajeho ko ariko wewe urize ko jeho ushobora oya ndazi kuzi karate gusa ndazi ikarate ndazi tugira ko anye akantu gatoya ndakubwira oya ndazi kuzi karate ndazi kuzi karate nukuri bantu mukesha uyu mukobwa vrema aratekereje ariko agahari karavugwa kuko barakuzi azi karate kungufu yarayizi ibyo birazi ni maro ndega nawe biheshe numubeshi kama nabise sentiri yahe nta nimwe ariko gusuribuka ko wahora oya bijya nibisanzwe turazi ko ari siporo ariko ni siporo nka kujya wogira basket babwire ndababwirike ko nzakubita umugabo je nzakubita umugabo ndabishanda babwirike gusa je nanga rero umuntu munini atazonkubi akantu kamwe uziko vyiza ahubwo worondera ugukunda ko ugukunda arakuba voilà haleluya sino nakantu gatoya karashobora kugu ndabi nkigishije mu kamara ka tugende ku kazi kawe kama muri iyi minsi tubikiye ibiki bishasha muri iyi minsi ibyo nabiki bishasha mfise amakorabo y'abantu batandukanye abastari batandukanye nk'abandi ya amakorabo hirya no hino ya bamukurukuru arazi gukina tumuzi ku radio mugira umuzana kuri kamera tumubone mu buce mubona ya nabaki abakinyi baninde bagatama munyari na kireko ya bishoka na nujya mu mama wa kina ninde nawe nyene wo ndagwaye ya wundi so ndikunda na ekanaba stare bo ngabi wacu nyene ya muri Power TV je narigeze kubona agafoto nageze kubona agafoto muri kumwe na gasore na ntuze bagasore bo nta kintu cyo gusubira ati mukorana kantu na gatoya je numva nturagira subscribe kuri Power TV kuko nimba wari umaze kuri je nibereye kwa Komanda TV vya Power TV naravyibagiye uragira subscribe urayurana hariko ibikorwa biri ko Power TV ya twakoranye na gasore na Yasoni abantu baduheruka kera dukinana hari ibikorwa twakoze biri kuri Power TV ni uyu munsi tuko turayaga mu masa 18h harajya ikindi gishasha ya jewe na gasore na Yasoni ya titre ni ibifukunyi nivyo bumusigaye mugwaye urumva ibifukunyi nivyo mugwaye urumva gusa so no mama nakubwira gasore ubumwe n'ubikorwa turacyari komedi yo mu Burundi kintu respect kintu cyo gushira hamwe kandi bizotuma mutera imbere sana tegwe nta amabifu cyusanga bakuba fans urazi ko Big Fizzo na Sat people rya tacho bafa urisi nacho urazi rero abafans ubwira bitubwire wewe rero jana keza none ko bahora batukana nabo nyene kuri micro kuri kamera kumva ngwiri TV ni ikaravuga ngo zijya ni beze so barya anye urumva gusa batakundanye boba bakora iki boba bakateza igihugu barya nibo nyenyeri bashaka kwereka muri abandi baririmba so korabo hanze y'igihugu cy'u Burundi zirahari ziriho ya nabanyakso ba Patino kuri Power TV ya ahubwo bagire subscribe kuri Power TV bazarakurikirana ibikorwa bya Rutwe Kamanda kabeteri ukiguma wita Rutwe kabeteri c'est vrai nani tuma ndabikubwira urabona je ndi mugufi mu bisanzwe ahagarara gatoya urabona ko ndakugera munsi y'ibere wawe sibyo ariko wowe urenganye wicaye muri bus barashaka kubona naka kandi urabona deja passport iraboneka yose iwawe ariko jewe ndi muri bus nicaye barabona babona umutwe c'est vrai gituma nkunda babona kabeteri ndujya umva
simagaze wese urumva rero niba wagiye isi rero tugire ko abantu batari ku isi urumva rero kuko nawe nicara anye mboneka wa mutwe niyo karanga muntu yanje safi reka tubashimire cyane kama ko nawe reka tuguhere ko wakoze cyane so naje ndabashimiye cyane kuba munyakiriye kandi bongere kugira subscribe kuri Komanda TV yego nayo nyene ngiye kuza ndabaha episode na filme uzazura hose bazogusanga bazosangaho ariko ingubu nyinshi no muri Power TV urumva hose ni hose ya reka tubashimire mwavyumvise murabizi objective dufise ni guteza ibyacu imbere yari umuziki comedy byose ni kubiteza imbere ndacinya na mpamvu nanje ndabasaba munshigikire kugira nshore kuza ndabaronka bakamanda ndabarondera banyitaba canke ndabitaba nanje bampamagaye tubashimire cyane murakoze cyane kandi mubandaye mudushigikira nimwe ba boss bacu sivyo gakamba ya nimwe ba boss nimwe mututeza imbere ya turabakunda cyane urukundo rudasanzwe murabizi merci beaucoup